amafaranga arahera. Yego. Ubakiye ku miryango narabonye imiryango ihera. Yego. Imiryango irahera ugasanga hari abantu hasigaye imisaka. Yego. Itayega abantu b'Imana tayirahinduka henga uvyare. Urumva wari ufise inda ifise rinye usigara ubaza uti mbega none munda hagiye inyuma canke hagiye imbere. Tayirahinduka akabere kari gato ugasanga gwabaye uriko uravyumva. Uhagaze kuri ibyo n'ibintu bihera vyihuse. Uriko uravyumva. Yego. Ikintu kidahera. Amen. Rondera umuntu wakunze. Uyu uzomwihanganira no mu ntege nke ziwe zose kuko uramukunda. Amen. Ntiwakunze amafaranga, ntiwakunze tayi, ntiwakunze umuryango, ntiwakunze imodoka, ntiwakunze inzu, ariko wakunze umuntu. Kenshi ukuntu je numva nohanura abantu bagiye kubaka icambere bimvuga kuri. Amen. Umuntu umubwiza ukuri, umubwira uburiwe ntihagire ikintu muhisha kuko niwagihisha ejo kizoshikaje imbere kimenyekana. Mubwiza ukuri, umubwira ivyo wanka, umubwira ivyo ukunda. Je marambwira nk'abakobwa mpora nigisha ba jeune kuri eglise. Kamo urazi ikintu mbona kujya umuhungu yagukunda hariho ibintu atemera kugukorera aragupoteja, ariko umuntu yamashaka kugukoresha amakosa umwanya wose urashaka umwigiga kuri. Urumva wamubwira uti muhira barambwira ko je ntaya masango ntaco ngurabesha ukuntu ugaca usanga kugira none gasha urabona tujyamane ntacuri gwanje menya ngo akamhemu kubusambanyi kari muri we akubereye ngo urumva. Hanyuma umukobwa nawe umwanya wose yamarizana zana uzurabe neza kuko umuhungu ukunda ntiwifuza ko asesagura. Bakunzi bacu beza ba CANAAN TV turabaramukije cyane. Abakunzi dukunda mudukurikirana mudasiba kudukurikirana, turabaryohererewe tugarutse hano kugira ngo tuganire, kandi turi kumwe no mama wacu hano. Tugomba kumubaza ibibazo bimwe bimwe bivanye n'ivyo yama atwigisha, ariko imbere yo kumubaza, imbere yo kuganira, tubanze kandi dusenge dushimira Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye cyane urukundo rwawe udahengeshanya kutwereka. Turagushimiye ko waduhaye ingabire nziza ariyo Yesu Kristo, ko tumufise dufise byose kandi biratworohera cyane kumenya inzira ingene twotumbera ibintu byiza mu izina rya Yesu Kristo. None rero mwami, muri kano kanya reka mpwemu yera yigisha umuntu wese, reka mpwemu yera akundisha umuntu wese kwiga kugira ngo dutahure byinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turafise hano umumama mwiza asanzwe arongoye iyi channel yanyu yacu dukunda twese CANAAN TV. Ubu dushaka kuganira ku kibazo kimwe usanga kiba kenshi mu bakiri bato, mugabo twashaka uyu mumama wacu atuganiriza, atubwire ukuntu dushobora kwitegurira kuzogira ingo nziza, ingo ziri mu gicapo Imana yashaka. Ni gute twokwitegura imisore n'inkumi, ni giki umukobwa yobazi imbere yuko agenda kubaka, ni giki umusore yobazi imbere yuko banahura, hanyuma kugira ngo bahure bose bazi ivyo bagiyemwo. Kaze mama utwidondore hanyuma ongera unadufashe. Mwaramutse. Ego ndanezerewe kandi gusubira guhura na Violette. Asha n'umuntu akunda kubaza gose, ariko ni vyiza hajya umuntu abaza aramenya kandi kwiga ni vyiza. Amen. Ego je rero abatanzi nitwa Renilde SEMIRENGO, akaba ari je ndongoye iyi channel ya CANAAN TV. Rero ni umunezero kubana namwe. Rero ikibazo mbajije ni kibazo gikomeye kuko uyu munsi urabona ko abana benshi ndetse n'abavyeyi hari naho imwe na imwe abishiramo uruhara, ugasanga umwana agiye kubaka kubera yumva ati jewe ubu uye ndafise imyaka ikwiye.
ndafise imyaka ikwiye harageze ko ndongora nageze mfise imyaka ikwiye reka ndongora urumva arongoye kubera kwita imyaka umukobwa akavuga ati jewe n'ukuri imyaka ibaye myinshi je noronka uwo ari we wese kabisa je nogenda urumva umwe wese ariko araba imyaka ariko araba urunganwe bangana baheze none nanje byanka vyakunda ndonka umutama ndonka umeze gute mafu kuruva ko jewe ndonka umbwiye iryo jambo gusa ndagiye sivyo abavyeyi turi mu matwi y'abana mbega we gute tubona ko imyaka igiye nibyo tuvuga uri mu biki ntawe urabaza uriko uravyumva ico niko tumeze abavyeyi dukeneye abakwe dukeneye abakazana dukeneye abuzukuru ariko ntituriko turanabategura ngo tubabwire urugo niki ntituriko turababwira ariko turiko turabihutisha banyaruke bubake ico ni ikosa rya mbere ikosa rigira kabiri umusore akavuga ati jewe uyu munsi naronse udufaranga none hako ndatumara ntarubaka noba nkoze amakosa akaca yihuta kurondera inzu kurondera umufiance kubera yaronse amafaranga ntazi ikintu na kimwe agiyemo urumva umusore arashoboye kuheza umukobwa akabona umukobwa abo mataye meza yego ahagaze akavuga ati mana y'ijuru aka makeup kafashe neza ujya mukobwa ndamuronka gute sivyo akumva yirabiye agataye nta n'ikindi kiri inyuma cyangwa akavuga ati ujya mwana papa wiwe afise amazu angahe muri ville atangura kuyakontorora nuwo kwanaka sivyo ntarongoye umukobwa arafise iyaba ariko uravyumva yego cyangwa akavuga ati ujya mukobwa akorera Nations Unies ahembwa imiliyoni ujya no mudaraga bigakunda twobaho cyangwa arakijijwe arasenga cane asengaho na mitende urumva byose n'igiharuro umukobwa akavuga ati ujya muhungu yonyene ahagaze aho yarahise n'umubogari yakabari yiwe yo cyomba urumva wirabiye kabari ziwe gusa watrine ari veikire cyangwa afise umuduga cyangwa afise nta kindi waravye urumva ivyo ni ibintu cyangwa koraha bito cyane ariko ntumenye yuko kumwe twatangura tuganira ku munsi w'ejo umenye neza ko hari umwasi yanka urugo akora strategy joro n'umurango ujye kugira ngo adestabilize urugo hama nawe uragiye uhagaze ku bintu bito cyane ninge nkubwire ubakiye ku mafaranga arahera yego ubakiye ku miryango narabonye imiryango ihera yego imiryango irahera ugasanga hari abantu hasigaye imisaka yego itayega abantu b'Imana tayirahinduka henga uvyare urumva wari ufise inda ifise rinye usigara ubaza uti mbega none nkunda hagiye inyuma canke hagiye imbere tayirahinduka akabere kari gato ugasanga gwabaye uriko uravyumva uhagaze kuri ibyo n'ibintu bihera vyihuse uriko uravyumva yego ikintu kidahera ni ikintu cyitwa urukundo rw'Imana agape amen haleluya amina agape urukundo rw'Imana rumwe ruvuga ngo madama avyibuha umugabo wanje akena umugabo wanje agwara umugore wanje agwara umugore wanje imiryango yiwe ihera akazi gahera mu marushwa mu magogwa turi kumwe ushika Kristo aje kudutandukanya amen ngugu urukundo urukundo Imana iri kwiraronderamwo mwebwe mwabajene mwe muri ko murantega amata amen rondera umuntu wakunze uyu uzomwihanganira no mu ntege nke ziwe zose kuko
kwikunda. Amen. Ntiwakunze amafaranga, ntiwakunze tayi, ntiwakunze umuryango, ntiwakunze imodoka, ntiwakunze inzu, ariko wakunze umuntu. Amen. Haleluya. Amen. Burya nta kintu nabonye, iyo ukunda umuntu bantu b'Imana ntaco utokora. Amen. Ikindi naco uze ufise mu mutwe uti iki kintu ngiyemo ni gikorwa c'Imana. Amina. N'umugambi w'Imana. Aho nyene. Uriko uranyumva? N'umugambi w'Imana ntegerezwa kuza. Amen. Ntegerezwa kugwanira. Amen. Ntegerezwa guproteja. Amina. Gushika ndarushikanya Imana. Amen. Gakurongo kumva nyoka akubwira na so ngorongora turakugurira byose. Utora ubonye kwibarabara. Probleme ikomeye. Nico gituma ubona ingo z'ubuzi zigira zinanirana. Twarabonye ko umugore ijambo ry'Imana ryabwiye umugabo ngo ukunde umugore wawe ngo nkuko Kristo yakunda ishengero. Amina. Umukunde sans condition. Amen. Umukunde sans condition. Niwasanga ahirira aryamye wihanganira uko guhirira kwiwe. Sibyo? Niwasa pastor wacu kuntera inkuru kudubwira urugo yafashije ngo umugore umukobwa n'umuhungu bapfuye dentifrice. Umwe ngo akayifyonda hereye hejuru, uwundi agahera ati uraniye uri korona ya dentifrice. Uwundi ati ndabigira uko nshaka. Irabindura aravuga ati genda ruhebye urugo ntibishoboka. Pasteur atumvikanira mwapfuye dentifrice. Urumva ko Satani ahera no kukantu busa. Harabura ubuheba. Umwe ahera hejuru uwundi ahera hasi. Dentifrice ikibazo. Mwabyumvise? Ariko igihe ukunda umuntu uramubare ati by'ukuri tubikore gutya. Kandi niba yanabikoze urihangana uhoro mukamwigisha kuko n'umuntu muba muhuye mutarezwe kwimwe. Urumva ukavyumva igihe ufise urukundo rw'Imana umwihanganira mu tudetaye twose. Amen. Rero umuntu wese yumva avuga ngo je nkeneye kumenya umugore umviriza ukuzomumenya urya wumva umutima wawe ukubita iyo umubonye ukumva kabisa hariho connection atagiharuro kigiyemo. Urumva atagiharuro kuko uhagaze ku giharuro nukuri ibiharuro bihera n'ingoga basha biraguruka kabisa. Ubakiye ku giharuro ibiharuro birahera n'ingoga. Uzomubonamwo amadefo, uzomubonamwo bya bindi. None ntitwama twabibonye wahagaze ku mafaranga masha araguruka aratuma gahera ibintu byose birahera ariko ikidahera n'urukundo rw'Imana. Amen. Rero naho abajene mwumva uti jewe ndakeneye kuja kubaka. Kera abavyeyi baratuganiriza bakaganiriza abana bakababwira ati urugo n'ukwihangana ubakwa n'ukwihangana. Kabuze uti jewe ndagiye kandi ntegerezwa kubaka. Umuhungu akavuga ati jewe urugo rwanje ntegerezwa kuzorushobora. Amen. Biguma byoroha ntegereza kuzorushobora. Amina. Ukagenda ufise determination muri wewe. Vuga ntugire ngo ni yaki. Si yaki. Ni entrete urinde kugwa entretena. Amen. Ni byose ni gicapo ufise muri wewe. Ufise igicapo ikihe cy'urugo. Kuko abantu benshi bashaka ko bandi babakorera mugabo bataca bakoze. Uri umuhungu uteza gukora, uri umukobwa uteza gukora kugira ngo urugo ruze rugende neza. Amen. Hanyuma ugende ku muntu wumva ukunda, ntukunda ibintu. Ico kibazo kihari. Amen. Murakoze mama. Ndafise nyene utundi tubazo ashaka kubabaza kugira ngo menye. Urumva yuko umuhungu n'umukobwa batezwa kumenya umwe wese icajejwe. Bega none mu rugendo kwa fiançaye canke no kwita gutegurana kugira ngo mwitegurire kuzobana. Ubwo niho bahariho gutakaza umwanya ugasanga muri ugo rugendo abantu bitaho ibidakenewe ugasanga ntibariko bavugana ibikenewe. Kurabona ko n'ubu buhinga bwateye imbere cane, hariho kwigira ku buhinga ngurukana bumenyi, kuraba za YouTube, kuraba ama televiziyo. Ugasanga nk'umukobwa ariko arakoporora ati
je nkeneye ko urugo rwanje gosa kuriya canke kuriya, nta ntambamye zoba ziba kuko abantu batashoboye kuganira imbere kugira ngo bamenyane, ugasanga bapfuye kubigwamwo, umwe ntiyamenye uyundi. Mwodufasha gute? Nibika abantu boganira muri iyo periode ya fiançailles, nibiki bokora? Kuko urumva nyene usanga umwanya munini yari amafoto, amaselfie, ugasanga nyene mugiye kubana mutigeze mushobora kuganira ku kijanye n'urugo nyezina, ivyo mugiyemwo mwese muri babiri. Urazi urakoze kenshi ukuntu je numva nohanura abantu bagiye kubaka, icambere bimvuga kuri. Amen. Umuntu umubwiza ukuri, umubwira uburiwe, ntihagire ikintu muhisha, kuko ni wagihisha ejo kizoshikaje imbere kimenyekana. Mubwiza ukuri, umubwira ivyo wanka, umubwira ivyo ukunda. Je marambwira nk'abakobwa mparaho muranigisha aba jeune kuri eglise bagomba donc hariho abagira baje no muri mariage, nkamubwira nti wewe genda umubarire utumviriza, mbwira ikintu wanka, hamwe jewe ndagikoze wumva noba nkoze utokwihanganira ukimenya ico kintu yakikubwira ati iki kintu gikoze uzoba ubunye umutima wanje, ucirinde kujya umuntu yinda gukora mu muriro, sivyo? Kuko ikintu kikomeretse umutima w'umuntu ukunda vy'ukuri gerageza ukireke. Binakugora uje imbere y'Imana ufuka musenga ubwira ati ntabara Mana umfashe kugira ngo iki kintu sinze ndagikoreka. Amen. Urumva ikintu wumva kunda cyane ukimukorere, ukimukorere, urumva? Kuko urumva ukorera ikintu umuntu wawe akunda ni ikintu n'ibintu byiza. Rero mwige kuvugana ukuri, ico wanka ukimubwira uti iki kintu n'ukuri ndumva ntoshobora kucihanganira, ati unkoreye iki kintu n'ukuri wowe unjanya mwijuru rya kabiri, ukimukorere n'uwawe. Rero ikibazo abantu bagira barahishanya. Hariho nabo mpora numva ugasanga umuhungu aza kugufiansa imodoka, hari abateranywe intebe n'ibitanda, ibaze nk'umuntu aguhena nk'ibintu nk'ivyo ukaje ubona indwi imwe bariko baratwara vya bintu byose. Urumva atari sakrirego ba wewe ari ubukene ufise ubumwe ugenda umukene, sivyo? Ntaco mfise mugabo ndi muto, ubuzima buri imbere yanje. Amen. Sivyo? Ntuze kwitapa ivyo utafise ngo umuhende umuntu, kuko uri kuvuna umutima wiwe. Ikibazo rero kihari uyu munsi, abajene benshi barabesha, abandi bashaka kubaho ubuzima badafise. Urumva ubuzima badafise, ugasanga ngo bashaka kwerekana muri fiançailles, ariko muri fiançailles mwiyereka ukuri, agukunda gukunde, akwansa kwanke, mugabo ntuje kwita mu muriro. Ntuje kwita mu muriro. Benshi bita mu muriro kandi by'ukuri byavuye kuri bo, kubatigeze bavugisha ukuri. Ari umukozi w'Imana yatwigishije mu misi yahera kuri eglise, ngo yarabwiye umugore batumviriza, jewe muntu w'Imana, jewe ivyo mfise nibi, jewe meze kunu ninakubwira ikintu kirengeye iki nzoba nkubesha. Unkundu uzi yomva, unkundu uzi ivyo ntunze, ntibirenge ivyo. Ariko nabo bafise urugo ruryoshe kubera nta kinyoma bubakiyeko. Amen. Bajene reka kubakira ku binyoma, kuko ibinyoma nivyo bituma uyu munsi icingo nyinshi. Baze ari mbi. Ariko mugire fondation imeze neza. Amen. Hanyuma ibibagoye ntizobura, nabivuze byamaho, ariko igihe muri abantu bumvikana nikibaye mugafatana mugasaba n'imbabazi, ufise ko sagasaba imbabazi, nukuri kudasaba imbabazi ni ikintu kibabaza gose. Mubwira uti byangoye kandi birashika, kandi burya imbabazi iyo umuntu asabye imbabazi nukuri hajyaye biragoye ko umuntu yanka kumupata kandi amukunda bica bihera. Rero mwige gusaba imbabazi, mwige kuvugana ukuri, ntubeshe ngo uvuge ubuzima urimo atabubwira. Murakoze cyane. Urabona umuntu ni munini,
hariho utuntu tumwe ugenda uramenya udacumenyera muri urwo rugendo rwa fiançailles iyo bishitse akagira ingeso zaduka kuko benshi uza kumva bavuga ati bisi nabimenye sinamenye ko ari uko sinamenye ko ari uko ameze ndatangaye bigaca bihava binavamo mbere kutumvikana ugasanga ibyo bintu ariko barabipfa ku buryo n'abandi bose nyene bimvira ati none ibyo byarinze binyegera gute mbega hoba hariho igihe kanaka gitegekanijwe abantu bashobora kumarana muri urwo rugendo kugira ngo wumve nyene yuko mu mutima hageze yuko mubana n'igiki umusore yoraba hanini kuko nibaza ko ari ibintu bikuru ashobora kuraba akavuga ati ibyo ari byo byose ni sawa ndavye ukuntu bimeze ubu ndaharageze ko tubana canke n'umukobwa n'igiki yoraba ko mwatubwiye ko hariho ibyo tutoraba nk'ibijanye n'uburyo umuntu afise canke iki hariho bimwe mu mwatubwiye muti birahera ariko n'igiki umuntu yoshimikira ko ku muntu novuga ngo karite kamu urazi ikintu mbona burya umuhungu yagukunda hariho ibintu atemera kugukorera aragupoteja ariko umuntu yamashaka kugukoresha amakosa umwanya wose urashaka umwigiga kure urumva wamubwira uti muhira barambwira ko je ntaya masango ntaco ngurabesha ukuntu ugaca usanga akubwira none gasha urabona turyamane ntaco rigwanje menya ngo akamwemu k'ubusambanyi kari muri we akubereye ngo urumva besha menya ko akakuka kari muri we uriko uravyumva ubundi umuntu ukunda azoba umugore wawe ntumukoresha amakosa uramwubaha uramukingira kuko urumva kenshi uzoraba n'abahungu akinisha abakobwa gauche droite mugabo uwiwe gashaka ko abari umuntu ari kumuna ko azoba mama w'abana biwe rero ukabona umuhungu aje arakubwira utuntu mwe n'utwoye uratangura wige cyane hama udurigira inyuma gatoya nta bagukunda uko ugukunda aragupoteje hanyuma umukobwa nawe umwanya wose yamarizana zana uzurabe neza kuko umuhungu ukunda ntiwifuza ko asesagura ba wifuza ngo ubwo butunzi abubikira umuryango ahubwo mubwira amaproje mubwire ko yotangura kwiyorganiza kugira ngo ategure n'urubanza mugabo umwanya wose twasohotse umwanya wose kado umwanya wose zanabiri urashaka urabe neza uyo muntu si umugore wo kubaka hanyuma ikindi kintu uzi ugenda iwabo uri umusore ugenda urabe iwabo uko bameze ko nyina abayeho uko iwabo hameze uko bifashe burya kugira ubone umugore uzi urabe nyina hajya umukobwa utohoze urabe nyina ingene yifashe urabe ko ari umumama afise amavaleur yashoboye kubaka nuko arera nuko yafashe mu rugo rwiwe nuko yakira abantu uko umwana yigira kuri nyina umwana w'umukobwa yigira kuri nyina urabe ntukangwe n'ibikayangana ariko winjira en profondeur urabe hanyuma ikindi naco numva vy'ukuri ni waba ukijijwe ngo ino raba umve urawo mwizera kumwe amina kuko ejo ashobora kugusubiza inyuma akagukura mu byo wizeye akakura mu byo wizeye rero ndumva ngo ni byinshi kandi noneho hajya umuntu afise amavaleur uramubona n'imvugo yiwe inyifato yiwe ivyo akunda uko abagendera kumwe bajana byose urabiraba ukaraba utuye umuntu vraiment ndabona ko ari umuntu yifasha nkatifasha mama urakoze cyane reka ntaribagira nyinshi ndakubaza kuko ico kirakoze ku mutima wanje kijanye n'abantu bakijijwe
kuko nimba hashobora kubaho ibibazo mu bantu bakijijwe ho urumva biba bikomeye cyane kuko urumva abandi bateza kwigira kuri abo bakijijwe mbega abahungu bakijijwe n'abakobwa nabo nyene bo kwitegura uko nyene kurumva abandi badakijijwe bo bari n'igihe bumva ko nk'ibijanye n'ivyo byo guhuza ibitsina canke kurangura amabanga yabubatse batarakizwa bumva umengo ni bisanzwe benshi banabikora mugabo ku bantu bakijijwe ho urumva kiba gikomeye cyane mbega mama n'igiki bokora imbere yuko baja kubakana abo bantu bakijijwe watubwiye ivyo vyizeye kuba bizera ibintu bimwe ngaba n'igihe bahura ugasanga ntibizera bimwe ariko arashobora kumufasha yaba umuhungu canke umukobwa hanyuma bagatonda ku murongo umwe bakizera ibintu bimwe mbega kuba ari umuntu akijijwe kandi cyane asenga iyo ni karitimwe mbega twuraba iyo kote cane y'ivyimwe mu canke no mu bundi buzima busanzwe naho twobiraba kuko urumva hari igihe usanga umuntu mu buzima bw'imwema ari sawa gose buriya bundi buzima bukadoca butuma bigoranira mu rugo dufashe mama oya nico kuko gusenga sivyo byonyene bigize umuntu sivyo bigize urugo n'umuhungu adakora umuhungu atacahereza amaboko canke n'umugore atacahereza amaboko n'uyiresha kumwigire kure none muzoga impwemu gusa ntimuzoga ivy'impwemu gusa n'ivy'umubiri birakenewe rero urashaka kubona umuhungu ukumva ko afise ivyiyumviro vyugurutse ukumva naho uyu munsi akenye mugabo afise amayide kubona ko ari umuntu azoteza imbere urugejo amen ariko hariho uwundi wumva ko ashaka ko ari wowe ugumuzana canke aguma gutuma iwanyu ugenda usabe uyu ushaka umureke ariko wumve ko ari umuhungu afise ivyumviro afise iyo ariko ajana urwo rugo ariko aritegurira hariho abantu batagira iyerekwa na rikeya batagira iyo bava n'iyo baja ukurikiye ubwije rero birinda kuba bigenda bibangikanye bigenda kumva ko ari umuntu afise iyaroye uje kumufasha urumva ko murashobora no gushira ivyiyumviro hamwe biranashoboka wowe ukabona murusha ivyiyumviro mugabo ukabona ko ari umuntu akumva kandi mushobora kujana mugabo ntibogenda ku muntu atacazokumarira ejo mwitwa n'inzara mu nzu atagira iyerekwa ya no kuri je ntavyo no guhanura mureke cyangwa ugerageze urabe ko bishoboka ko mushobora kujana ushobora kuba uri wugurutse wewe kumusumba mukamwantrena mukajana mugabo ubona ko ari umuntu bidakunda bomyelese mu yandi majambo ni wo kwikira udafise yaroye oya nukuri mutagira yaroye nta kamaro ko kujana nawe jenciye numva rero umengo imbere ya byose utangura kumenya yerekwa uwo musore afise navyo birimwo nukuri kuko umuntu atagira iyerekwa urumva ega bica vyanka ntimuzogera kure mugabo kandi ngenda babwire nukuri hari wovuga uti umuntu ni umudamu ni materialiste jamais sivyo ndiko ndavuga mugabo urashaka kubona umuntu vy'ukuri ega arasenga ega hinge ndakubwira ega n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo udakora ntakwiye kurya none se ijambo ry'Imana rivuga ikavuga ngo nzohezagira imirimo y'intoki zanyu none igihe udashaka guhereza amaboko ikintu none urwo rugo uzorutunga gute bazorugutungira ifo ko ugerageza uburyo bwose bushoboka ukaraba igizotunga urwo rugo rwawe ejo murakoze cyane ego murakoze kudufasha mugabo ndafise ikindi kibazo ndakunda kubaza cyane kugira ngo menye mwigeze kutubwira kare yuko umuntu yovuganye n'uko ari abivugisha ukuri kandi nibaza ko itoba intambamye ko abantu bakundana mu gihe ataburyo materiel bafise mwabitubwiye ko itoba intambamye mu gihe atarabona icakora mugabo akaba afise ivyiyumviro ko umuntu ashobora kuba atararonka uburyo bw'ibiboneka ariko akaba afise habona nkuko twari ko turabivugana mbega ico gihe urashobora kuja muri relation nawe cyane gose bugenda kubwire je mpora nkunda kubwira abantu burya haguhura n'umuntu atagira projet haguhura n'umuntu afise amahera atagira projet je nohura n'ufise projet muga atagira amahera ego dufashe urazi igituma ego hariho abantu ashobora no kuronka amahera ukanamurundira amahera ukaja wanajanye mu mabuwate agaca yajamwo
akaja mu bagore Kayakegeta. akaja mu birato akaja mu uriko urabyumva mu makosti umva muri ambiance hariho n'abaca bavoyaja hariho na urumva ariko uwundi afise pole ushobora gutangurira no kubihumbi ijana ugatunga ukagera hariya uriko urabyumva ukagera kure ariko umuntu afise amahera atagira arutwa n'utagira na rimwe mbwa afise ivyumviro kuko ifise ivyumviro mbega urazi yuko hariho nk'abantu usanga aba afise nk'ibihumbi 200 akajya 5 15 akabibika cyangwa akajya 10 akabibika ukundi kwezi akabika 10 ukundi kwezi akabika 10 mu mwaka umwe akaba aronse umutahe w'ibihumbi 120 Amen. Agatangura ikintu kizima kandi kazomugeza kure Ego giteza imbere urugo ivyiyumviro nivyo bikomeye gusa je hakubona umuntu atagira ivyiyumviro mbona umuntu afise atagira ivyiyumviro nobona ufise ivyiyumviro muga amahera atanayagira twoyaronka murakoze none mama mbega urumva ko mwara abantu babiri mugabo muje kubumwe ndetse kuva mu rugo rugendo rwa fiançailles muri ko muritegura kugira mariage mbega hoba hariho ivyo umugore ajeje kugira canke mu bikorera hamwe mbega umugore wewe mu rugo yo igihe uri kuritegura kuzogenda kugira mariage ko ndabona ugwaruka gwinshi ruba gwiteze ko ibintu byose bizogira umuhungu ko ari wajejwe kuzana ko ari we yogira ibi ko ari we yogira ibi nibi hama kagoza araguha nyene nawe amahera ukumva umengo wo kwicara wo kabo gusayangana mbega muri ibi bihe tugezemwo ni gute abantu bo kwitegura mu buryo buri materiel bagategurira hamwe kugira ngo imbere bize bigende neza bofashanya gute dufashe mama dufashe cyane kugira ngo twumve umukobwa agende mu rugo azati sinzorindira isashe nitegerezwa kuzana umugabo hoba harimo ikosa kw'abakobwa bubu bafashe urugo canke ivyo bakumwe nyene vyari bimeze dufashe mutubwire kugira ngo ukuboko kumwe ntikugushoboye gutunga urugo oya ntibigikunda n'umugore n'umukobwa ateza kumenya yuko nawe hari icyamagarirwa gukora amen mbega hoho dakubaze hego hariho nk'abantu usanga avuga ati jewe umugabo umufiance turi kumwe arafise byose ntangorane mbega ejo bipfuye biheze canke agapfa none nawe udoca upfana nawe cyangwa udoca kuba maraya kwibarabara tangura kuhiyegeza gukora hakiri kare kandi hinge nkubwire iyo n'umukobwa akora bituma n'umugabo amwubaha igitacu uzana urumva kwama ari uteze amaboko uri mayibo uri uruwaho no haguruka nawe ukora kugira ngo nawe ufashe umuryango kuko nawe ufise ubwenge ufise amaboko ufise amaguru ufise byose kubera urindira ko bakuzanira byose nawe iga gukora kugira ngo ntuze kuba iki yantambamye erega hajya nta kintu kibabaza nko kubona umuntu usanga yicaye ari kurya gusa bituma nagusuzugura bituma arambigwa mbwa igihe mwese muzana muhuriza hagati mugakora ibintu bikomeye ego murakoze nibaza yuko ivyo oye rimwe na rimwe birashobora guterwa n'ingene abantu bashobora kuba basuzugura nk'ubuzi canke ugasanga n'umugabo aravuze ati oya je ntiwokora kajya kazi uri umugore wanje bijya ntiwobikora umugabo ugaca usanga harimwo nyene nuko uguma wicaye ngaho oye umudamu yovyifatamwo gute yoganiriza gute uwo mukobwa ni gute yotegura uwo musore akamwumvisha yuko n'ubuzi buto yobukora kuva bakiri muri fiançailles yo mumenyereza yuko azokora ibintu binini kuko nibaza ko kujya kuntu mwahuye mumeze niko akubaha kuko kujya kuntu uba usanzwe umeze si ibintu uza kwigira mu rugo ko ugiye kuvyigira mu rugo nibaza ko wona roha cane abakobwa twubahanura iki mbega bakwiye kwimenyereza gukora kuva bakiri muhira naho wosanga uva mu muryango utunze cane ko nibaza ko ujya mu muryango wawe atari uzoza kukubakira umuryango wawe ntuzoza kubarira ngo mama hera birabuze uzoba uri kuramena ibanga ry'urugo ni gute byogenda abo bakobwa bo vyimenyereza gute urumva abakobwa ni bimwe navuga n'abavyeyi barakwiye gutoza abana babo gukora
bakiri bato ukamumenyereza burya umwana kenshi azokora ibyo yabonanye abavyeyi. Hariho uvuga ati mwana wanje yicarire. Hariho umuntu kazuramuha amahera yigeze kumbwira yaba muri famiye ati nije naraba abana, nije nakoropa, nije nateka, abana babo nta kintu na kimwe bakora baryamye atariko narababara atariko igihe atariko uyu munsi ndamushimira yasanze ariko mugira neza ati nasanze ariko aramforuma ati umunsi urugo rwanjye ndarufashe neza ko nabaye nigishijwe nkiri muto. Amen. Kandi la mama yarazi ko ariko akorera ikibi umwana muga ntiyamenya ko ariko aramwubaka. Yamenya ko ariko aramwubaka. Rero by'ukuri babyeyi muri ko murarera abana batoze gukora bakiri batoyi. Ubu murabibona ko n'abana bigo bashwiragira baja hirya no hino mu mahanga barashikayo ugasanga benshi baradeprimye kubera iki basanze bagaze ahantu bateza kwitekera, bateza kwimesera, bateza kwite ibintu byose ari gacaye mu bana byinshi bikamubana byinshi tavyo yamenyereye. Rero ni byiza ko umwana umutoza indero akiri mutoya. Amen. Niyabikurana akabona muhira abikora no mu rugo azobikora bimworoheye kandi no gukora ubuzi buto bizokoro. Erega naho uvuga ngo ego nibaza ko hariho c'est vrai hariho abantu bagaye akazi ibyo ndabizi hari abantu benshi nagerageje mu buzi buto barabyanga kandi jewe ngana gutya ndagakora ko kazi ntagakora ariko nkabwira umuntu ngo uti ngo nkwereke gukora biguha amahera atoya oya numva tuje no shobora weriki bera yumenga nakazi gasuzuguritse ariko nta kazi gasuzuguritse kaba puruvi ko kakuzanira ikaje. Amen. Ubuzi bubi ni bubiri sinzi ko no bubu dufashe yego dufashe nta samba no kuronka amahera wayasambaniye n'umukoshi mubi ibindi byose kora cyane kuroga abantu kugira ngo amafaranga nibwo buzi bubishe buba mugabo ubundi bwose nta bundi bubu nta ugutwenga naho bo gutwenga ntacu ariko barihenda uba waronse icyo ushaka. Rero nta kazi kabi kabaho nta gato kabaho puruvi ko kakuzanira quelque chose. Amen. Jewe nta kazi na kamwe nogaye. Oya bikenewe ko noza no kugukuburira kugira ngo nkene ayo mafaranga yuko ndagukuburira impamara no yakorera yakorera kugira mbeho ako mba mayibobo nza gusegereza ngakora ntaco bitwaye aho iburaya none ntibirigo barayakorera bakayabarongera mu kayajya nimuyajya muganga umuntu akubwiye ati kora kakaza kanakana ngo ya mfise diplome wicaranye utagira n'icyo uri kuraya kandi ufise amaboko shaka ndakubwire ndakakubwira ko kazi jewe ndaradandaje mabiju nkayazungurukisha mu biro ntanguriye hasi cyane gose harabona propose ngo we ko ntacu ufise rashonje ingo ndaguhenda gusigaye ko pourcentage oya tinoruha mbobona ndasuzuguritse ndemfise diplome mugabo diplome wicaranye utegereza ko bagomba kuguhereza icyo gira narabijana mu mabiro hama ngataho kumwisho nkagenda nkegeranya amafaranga nkabaho bisigura ngo nta kazi kagayitse kabaho ahubwo hagayitse wewe nyene mu mutwe w'umuntu ni wagayitse mind is open ubuzi icyo ushaka n'icyo ugomba gushikako. Rero uwo mugabo yovuga ngo ntukore ibintu ukore biriya nawe nyene bari kijuju siwe nawe nyene keneye ugume hasi. Rero ntugaye akazi kandi urugo rwawe urukunde uruproteje umugabo wawe umuproteje abana bawe byose birashoboka ariko biba kuyereka ufise. Murakoze cyane mama kudufasha kuri ibyo bibazo twari dufise ndizera ko bizofasha abajene benshi abakiri bato amakosa yabaye agakosorwa
murakoze cyane turabashimiye kandi turizera nyine ko tuzoba turiko turaganira n'abantu benshi bakadukurikira bakaza nyine kuri no cano kuko murabona ko turiko turafashanya ibintu dufise umumama w'ubwiza dufise umumama adukurira cyane mu myaka abonye ibintu bitari bike ashobora kudufasha ibintu byinshi cyane turagushimiye mama mudushikiza akajambo nyine kanyuma mugasha mudusengera mugashimira Imana ego akajambo kanyuma nagomba kubwira urwaruka bawewe wa mujene bawewe amina kandi wa mujene gira umwete amen wa mujene we iyumvire inge ndababwira ikindi kintu bagiye kuvuga kandi gikomeye ukumva ahantu hari amaformation professionnel ahantu bigisha imyuga ibintu byo kwiteza imbere jya murajayo kuko uyu munsi akazi nta kakihari nta kahari kazotuma mubaho muvuga ngo tuzotunga imiryango yacu tuzokubaka urugo nta bikihari ariko ndabasaba ngo nimwige baza abana ingene babigenjeje kugira ngo namwe mwiteze imbere mushobore kuzogera kazoza urashobora kubona abajene birirwa mu rumugi kubera babuze occupation ariko ibintu birahari byo gukora mugabo haguruka ariko urashobora kubona umuntu atize amashuri umupeiza rugura agutunga akakurihira amashuri ariko uyu munsi ugaheza ishuri bikakunanira kubaho ukaguma ari wagusupa warize nimugerageze murabe utuntu mudendekanye mukora umva Imana izobahezagira munasenge musenge Imana tumana twugurura ubwenge twereke iyerekwa twereke uko dukwiye gufata ubuzima Imana izobafasha mugabo Imana ifasha uwuhagurutse Imana yabagije Mose ngo mbega Mose ufise iki ngo mfise inkoni ati yo nyene wewe uyu munsi Imana ije kukubaza ufise iki kugira ngo iguhezagire kwivuga ngo nzohezagira imirimo y'intoki zanyu hari abajene usanga barongorerwa n'abavyeyi babo none abavyeyi batakihari muzobaho gute ko tuzi nababwiye ntitwari tuzi imiryango ikomeye mugabo yazimye reka kwizigira umuryango wawe iyemere wewe uvuge ngo ndashoboye kandi niba uvuga ngo ndashoboye uzoshobora Imana yo mwijuru ibahezagira Mana data rugira byose uri mwijuru ndagushimiye kuri izi nyigisho turiko turafashanya no gwaruka nyemerera wa Mana we umanure ubushobozi mu gwaruka rwacu umwami wanje bamurikirwe n'impemu y'ubwenge iva kuri wewe kandi ijambo ryawe riratubwira neza ngo batagira ubwenge niba busabe urabutanga mpera ubwenge ugwaruka rwacu Mana uyu munsi satani ariko arakoresha ibyankwa nawe uyu munsi satani ariko arazungazungisha hirya no hino nyemerera ubaramire mu koko kwawe ubatabare mwami wanje Mana nje kugira ngo bagire ubwenge bagire iyerekwa rigera kure mwami ibintu birashoboka nta udashobora kugirira neza Mana y'urushobozi ubagirire neza bose uzobukoze Mana data ndagushimiye kuri iki kiganiro kizogirira ikimaze ugwaruka mwemu yera ugisige navuze bika ariko ho wavuze uzi ko ushobora kuvuga byinshi bishobora gukora ku mitima y'abantu unyemere rero usigira ijambo rizere umuti wo kuvura ugaruka rwacu murakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora icubahiro nishimwe bibi byawe nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu Amen. Mwarahezagiwe.